turacaguwe n'ibintu byinshi murazi yuko mwihiganwa ryo mu bigeme rizotangura tariki 9 umwe mu migwi watwaye igikombe wanditse ikete umenyesha mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru uvuga uti ntituzokwitabira rino higanwa. Murabizi yuko igihe hari hasigaye nibaze n'inkino nka 3 canke 2 zari 2 aho umugwa PVP Buyenzi warasanzwe urongoye yitaba Imana kuko ndibuka bagiye gukina urukino rwa nyuma n'umugwande wa Buja Queens bisa nko bavuye mu kiriyo abakinyi urumva barabatera intege baravuga ati shiramo inguvu tugenzemo neza urukino bararutsinda byari ibintu biryoshe kuko abakinyi bararyohe baravuga bati franchement n'ukuri novuga yuko tumuherekeje neza president wacu tumuherekeje igikombe tumuherekeje sortie yo guserukira igihugu ivyo vyose cyari ikintu ciza ariko abantu bamwe bakiyumvira nkuko nova kocha wabo yavuze ati tumubaza atubwiye ati nivyo birababaje ni amuri aratubwiye ati nivyo birababaje ariko twaragane n'umuryango wabo aratubwiye ati nta kizohinduka tuzobandanya tubafata mu mugongo ariko muri ico gihe barundi turatwire tuvuga ukavuga ivyo bintu nkuko uba ukiri muri iyo situation itaraguheramo uvuga uti no l'équipe izoguma ifonctiona neza ariko ntitubiteba ko gose ivyo muri ico gihe bari muri ivyo bihe bitoroshe hariho bamwe bashobora kwicara bakavuga ati mbega uyu atashe ko ari we yarafatiye runini uyu mugwi bigiye kugenda gute vyumvikana yuko l'après président nta kwicarana kwabaye baganira bavuge bati ego l'équipe irabaye championne mbega bizokurikira ko warasanzwe ari president arayifatiriye gose kumbure yobashira mu buryo butari buke yoba yagiye umuryango w'ushaka kubwira ati twebwe ivyerekeye football ntutubwire uburyo buhari nubwo kurera umuryango dufate nk'umufasoro akavuga ati cya buryo mfise nubwo kurera umuryango uno munsi ntimumbwira ibintu byo kuvuga ngo equipe kanaka wewe mu mutwe ntibiriyo c'était so mari noneho n'amaronderero y'umugabo ntahasasana nayo mu mama oya umumama avuga ati ahubwo kuvyo twari dusanganywe ngiye kubikoresha neza kugira ngo umuryango ubandanye ubaho kuko twari dufitaniye abana nibaze umaze kuba bishobora wenyene ni mama reriye uro hama ikintu cy'akibantu kizi babandi bari mu mugwa kwicara bakavuga bati uko biri kose naka kwagiye mbega twewe dukora iki umuryango kandi birumvikana umupfasoro avuze ati nukuri jewe ibintu rapport avec le football ntungora jewe uno munsi nabuze shinga nayo wanje shakurira umuryango byo sanzwe fise nivyo nyasigiwe kandi biratahuritse ariko rero bamwe les membres de l'équipe kwicara kuvuga ati ninda agiye gufata responsabilité y'equipe si ikintu coroshe kumbura ari abantu bavuga ati wapi jeva mari bikunda jo gundi twumva amajambo ngo urumva ngo PVP nako Buyenzi ngire yari PVP Buyenzi Buja Queens sindi mere nkiyo ngire fusionner avec Vitalo je sais pas ngo président wa Vitalo ngo arashobora kuyifata mu minwe kuko ngo bari mugenzi wiwe cyane ariko uno munsi au début ya championnat banditse ikete bavuga ngo twebwe n'ukuri ko tubibona ntituri capable yo kuja muri no higanwa kuko nta buryo buhari abanditse ni bande kiki handitse ngakumbure n'umwe wo muri club nabonye burya yitwa gute nuwiswe Mugisha Charles yanikira president wa federation urumva avuga ati president wa PVP Buyenzi niwe yarafise uwo mugwi by'umwihariko
ivyerekeye uburyo niwe yabiraba ati rero umugwi wisanze wa guyamfayite kabisa kuko bwa buryo ahorashiramo nibukijamo nimwe ngo nakubwira muzoja kubwira sa femme ngo urumva ngo yahorashira miliyoni 10 ngo raba oya no munsi les 10 millions c'est pour la famille rero babandi kumbure boba baravuze bati kumbure ko ari naka bikora twebwe turakurikira turashiramwo 200,000 ibihumbi jana ariko iya une personne qui aime le club avuga ati jewe nzoyigwako asha mu buryo bwose nkuko yabivuze ati les frais zose niwe yaziriye ubu twasanze le club yahomvye uno munsi ni rero turi amezi yo kwipresenta muri championnat bisa buryo bwinshi abakinyi ku baronderera ico ba ronka hirya no hino déplacement rafraîchissement ibiki ivyo vyose hari abantu bacavuga ati wapi mikweri siwezi kabisa sinshobora gupenanshara iyo equipe nk'iyi n'amafaranga menshi jeune famille bati turagusavye mutureke muri federation muduhe umwanya tuvugana ariko hacangaruka Novance federation imbere yuko champion itangura iregeranya ama club cyo bundi hariho n'ama formation ariko araba bagira ati equipe zo muri z'abakobwa ama formation ingene bigenza ibiki kuko n'ibintu byari bikene murazi yuko hari ibintu bitari vyiza byabonetse muri champion y'abakobwa bitari vyiza ukabona abakinyi abakocha canke iki harimo ibintu bitari vyiza rero bakabigisha bakavuga ati ibintu bigenda gutya bigenda uko ariko muri ico gihe cyose fata depuis que equipe ari champion twashobora kubona kavuga uti iyi equipe twabuze umuntu ayifata ikiba gisigaye nimwe twara twumva ati telle équipe a fusionné avec telle équipe bagiye hamwe bunze ubucuti baja hamwe abakinyi ba Buyenzi nibagende muri sinzi Josefa urumva canke kudandaza umugwi baho avuga ati nturi capable umugwi tudandaze ariko ivyo bagiye kubivuga hasigaye iminsi ngahe ine i-champion itangura buriya wanashaka championnat yari gutangura itariki 3 nimba atari 2 burya yari gutangura mu iyi weekend duhejeje mo kiki ari ibintu nshaka kuvuga ubwa mbere equipe nka PVP Buyenzi nibaza ko yari isanzwe ifise committee kubifise committee jico nibaza ariko turaza gusanga nubundi ni yangorane yuko tubona equipe ko ari ya president ibi ni zangorane tuzokwamamo hariho abantu ashobora kuvuga ati jewe ndi mu mugwi nitwe ko ndi mu mugwi gusa ataco ndiko ndayifasha equipe ishobora gutwara champion equipe yari gigeze ku rwego rwo kuza ikarokrita Rukia ikarokrita uyu mukongomani kazi Girima Nicole Girima ikazana abakinyi bagiye batandukanye bigenjeje neza mu mwaka wahera w'imikino wabonye ko PVP Buyenzi yari equipe nziza cyane udashobora kuyagiriza niko ikosa na rimwe hari umukinyi wabo izina giwe rikunda kunsiga ambara nimero 7 acenga kabisa azo mupira wa hatari ukacuraba equipe ico kiringo cyose uko kuntu yoba yarabaye umuntu umwe akabura nka president equipe ikakijyama je mbona nk'ubu ko ari ukujyama biragoye nimba uyu munsi ata muntu ashobora kwiyangaza ati ndafata equipe ya PVP mu minwe nasire ama responsabilité yose amabezo ya equipe ashoboka ngerageze kuyatanga kugira umugwi ubandanye ubaho umugwi novuga
binavugwa kwanza wanashaka nivyo tugerageje kuraba mu migwi yabayeho ubwa mbere na mbere muri limited women's league itaranitwa nuko wanashaka kuko uyu n'umufatanya bikorwa bakubwira ko PVP Buyenzi ariyo ekipe ya mbere yatanguye kuboneka buriya twashobora kuba twibaza Colombe kwiri ariyo ya mbere ariko bakubwira ko PVP Buyenzi niyo ekipe ya mbere yabaye uyu munsi kabura umupresident ikacibura umuntu ashobora kuyifata ubwa mbere nuko hanja numva ko menga ikigaga nticari gihari ariko none ekipe nka PVP yobura ikigega gute nta komite bari bafise none president yari secretary yari umunyakigega yari umuhanuzi byose yabyikora ntiwumvise uko bavyanditse wewe yavuze ati urumva aravuga ati uwiswe batazira mugitwa Mugisha Charles avuga ati après la mort du président inyuma y'urupfu rwa président PVP Buyenzi qui était le seul impliqué dans les frais du club ni wenyene yarabicerekeye uburyo bwa club ico rero je njambona ko cyabayemwe ubusamazi le seul impliqué kuko kiki nawe nubwo woba ufise equipe ushiramwe imitahe ari wo kwikontorora gute twomenya ko atari ahantu wadodoye gute uburyo bwari bugenewe club ega nimana kubwira Novance none uno munsi club je mvuze nti fise PVP Buyenzi sivyo uno munsi je nkavuga ati iyi club jewe ni president sivyo president ndamushimira cyane gose hari ya Alonso anyibukije umuhisi yitwa Abdila Musa bamutazira Segere niwe yitavye Imana imwakira mugami bayo ariko we je nkavuga nti jewe ekipe nukuri ndayiraba abandi ufashanya ati tuzofashanya wowe no munsi club kavuga ati kumbure je hari ivyo nkora cy'amafaranga menshi ashobora kwinda amafaranga menshi avuga ati okay match ni ryari kocha ahembwa ya match ni ryari abakinyi harakenewe déplacement nimba ari rafraîchissement après entraînement ndashobora guca kuri terrain uri kuravyumva terrain bariko bagira entraînement nkaraba mfise ibihumbi jana urumva cyane 150 ndayatanze sivyo baragihana abana baranyoye amata urumva haravuye bakumbura na déplacement y'abana kumbure batahakura wowe urabe nkuyo Igirima Nicole bamukuye muri Kongo uyu wacha bamupangira inzu urumva ivyo ni pembeni hagacagera aho ha club president ibintu bimeze gutya tukona match samedi twacheza na equipe fulani déplace abakinyi nimba ari locale bagira agataga amafaranga bakaza gusuma bagateka akuko bakarya bagafungura bakagenda ameze neza déplacement zirahari rero ubwo buryo bwose wewe ariko ra débloquer kuri we nka dufate nka 5 millions canke 2 millions arashaka kubona ati kuri jewe si menshi bampaye munezero urumva ariko bamwe bafashanya nabikubwiye ukabona yuko bo umugwi barakunda ariko hari abantu bireserve bavuga ati okay jewe ku buryo jewe fisi je peux donner 100 000 francs facilement urumva ku kwezi uyundi akavuga ati mimi napenda equipe ni sawa je ndemeye nzoriha 50 000 canke match hari igihe bavuga ati abana tubaryohere ka reception urumva unoza kazi mbiri uwundi kazi imwe abana bakaryoherwa ivyo ni bisanzwe ariko hari wa wundi ashobora kuba hari atanga umuriyoni atanga imiliyoni 2 uyo rero yagiye urumva babandi batatangura kurabana sasa wa wundi mukuru kwagiye abari bahari ko twe twatanga utudesa utanze desa kabana umuntu akomeye uwo nawe maze kubona ko president atashe kumbura yaciye ava akubiticerera arigiye urumva ivyo hacasigara babandi bavuga ati sasa equipe tuyihende nkuko bayivuze ati turacaraba hariho des promesses z'abantu bavuze yuko umugwi washobora kuwufata umugongo ariko urabe ce qui se passe dans le football
n'ibintu nakubwira ntibibabaje bo birababaje kiki ikintu ca mbere cyo ngomba kubona izi ngorane zozo uyu munsi zishikiye PVP Buyenzi nejo zoshikiriye iyindi ekipe uti gute ingorane twama tuvuga nimwe igaruka hahandi nimba perezida ashobora kwiyangaza ibintu byose ekipe ishobora gukenera nta mufatanya bikorwa nuwo wundi ariko amufasha ntayifasha ku rugero rwiza jewe rero icambere mbona harabaye agasamazi kuba ari muri komite harabaye agasamazi kadasanzwe bamba bari reka ndabivuga uko ndazi ko baba bariko batwumviriza kuko bategerezwa kuba bavuga ati reka twiintegre muri club kuko ibi nakagohe tuba turiko tuvunira n'abandi uyu munsi nitwumve ko umugwi ari uwa perezida gusa perezida aravaho canke agahindurwa ejo bundi ivyo twabonye kuri message ngozi nawe bivugwa ko warasanzwe yirongoye mu mwaka wahera nubundi yamaze kuba yitora haciye iminsi gana gute ejo bundi tubonye Interstar nubundi ibibazo byabaye nk'ibi nyene nta witavye Imana muri Interstar mu bivanye nuko kuntu je uko biri kose nimba perezida uyu munsi byashoboka agafata ekipe ashobora kuba yarafise akazi keza karonka ayo mafaranga ariko abafatanya bikorwa nabo babwirizwa kuba bahari kuko inifwa nk'ubu iyo baza kuba bahari ku ruhande rwa PVP byari koroha ko bafatiye club uwari we wese akayifata hanyuma niyo contribution eske twomenya gute kiki wavuze za 200,000 ibihumbi jana twomenya gute ho kwayo mahera bayatanga oya canke basigaruka Novance uvuga uti uno munsi le club igiye muri ivyo bibazo qu'est-ce que la fédération ifasha iyo club kugira ngo igume fonctionna parce que il y a des présidents des clubs bahari barafise novuga yuko komite yabo izi ni ngorane bamwe bagize zitabavuyeko est-ce que qu'est-ce que la fédération ishobora kuba ifasha uyo mugwi ugiye muri izo ngorane uvuga uti twabonye ni ingorane zitabavuyeko mbega uwo mugwi twofasha iki muri kino gihe bo je nibaza kuri c'est une équipe championne kuri fédération byoba bigoye uti gute kiki imagine gufata ekipe zose kuko hariho uburyo bushobora kuba butangwa haba mu cicaro ca mbere ndetse no muri limitere women's league kuko uriya sanzwe arongoye limitere women's league Eugenie nawe nyene mu byo yarashikirije ko haba collaboration avec FFB hakaba ukuvugana ukuntu champion ishobora gutungana uko biri kose hariho uburyo bashiramo biragoye umunsi nka fédération gufata equipe je yazima responsabilité zose za equipe abwirizwa kuba hari abo bantu bagafasha mugabo ni umuvyeyi kuko ibi byose nimba turiko turabivuga nta kintu coba kibabaje equipe yatwaye ihiganwa ikigenda kayombeke iyumvira ico kintu byoba ari bibi cyane byoba ari bibi gose byoba bitandukanye nuko twokumva ati 11 tware kuko nimba tuvuga PVP twumvise zijya zo munsi tuwa tuti vyansi ivyo vyansi sivyo ariko une équipe championne kandi na equipe yanatanguye novuga kuba yitwa equipe ya PVP mu Burundi ya mbere ni ibintu rero yaba federation irabe nico mvuga nti yaba federation ibintu ni bibiri Novance ariko kandi babandanye badodo kuko uyu munsi tuzoca dusigara tubona nde Fofira oya navuze ni ibintu ni bibiri wovuga uti iyo mumaze kubona yuko lo club ivyayo ivyerekeye uburyo byo kugorana mwopta kugira iki kudanaza equipe soit muravuga ati on va fusionner avec la Colombe canke Étoile du Matin je sais pas ni exemple urumva
abakinyi bacu dufate uri president wa Etoile du Matin hama tukavuga ati Etoile du Matin urabona twebwe dufise ingorane zinye nta kuntu twofisiona equipe tukaguma yitwa Etoile du Matin hama twebwe abakinyi biwacu urabingene bagenza barabivugana ku wabo sivyo ama equipe ya magikore hama ikintu gihari mbona banse yuko izina PVP buyenze riva bo mu bisanzwe kiki wemera ko rivaho cyangwa ukavuga uti federation dufashe les frais de participation dikenegwa ivyo federation ndibaza yo bikora ikindi ariko bakinyi nabo cyo bagumana gute ikindi gishoboka erega kiki hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe krebe sinshobora kuyifasha nta ataje kuko hariho umuntu ashobora kuvuga ati kugira equipe ndayifate niba yibe kijya wavuze ahubwo nico mbere kinashoboka gusumbya nibindi kugurisha ukavuga uti wewe naka nimba witeze ko iyi equipe ushobora kuyigura yigure kuko ico je mbona cyane nkuko bivuze hari ukuntu bamwe mu bafashije PVP bashobora kuba bavuga bati turaba ukuntu twoyigumana ariko ubwo bushobozi none bariko bakora iki ubwo bushobozi igasigaye iminsi mike ubwo bushobozi atabwo ufise gakiki utagomba n'izina ryawe ko ritakara buraca bugacana yani wewe nka urashobora kugahengekeramo par exemple tuyirayigurishije muga tuyikeneye kuko hari abantu bameze uko bavuga bati jenja mu byunguka hariho n'umuntu akugurana amahera akakubwira ati jewe ku indwi iheze uzonyungukira igihumbi hari abantu bameze uko je rero kubwanje nimba ku ruhande rw'abari basanzwe barongoye PVP batagomba kwizina ryabo ritakara nibayidandaze mugabo ashiremo akandi igihe tuzoyikenera tuzoza tuyigure bivanye n'imyaka n'amapuru sana muzoyiduso erega ikigoye ni kimwe la gestion y'abakinyi undi gestion ikigengwa n'ubundi na president urumva uvuga uti nta rokrituma tuzogira on n'a pas d'argent nta ibi tuzogira nta mafaranga dufise erega kwiyandikisha n'ibintu bisanzwe sinibaza ko yo bigisigaranye n'abakinyi PVP oya niyo ngorane nibyo nibaza kuko abakinyi igitigira nyamwinshi uzobumbwira igitigira nyamwinshi uyu mwaka bari muri fofira bari muri fofira n'abakinyi benshi nzi bagiye muri fofira uyu mwaka nibaza ko tuzobica ko mu mpera z'iyindwi yego tuzobica ko turabe ariko kumbure ngira ngo birababaje kuko avant ya championnat muri federation baratunganya inama n'abapresident abapresident b'imigwi bakaza kugira ngo ndibaza ko ishobora kuba muri inondwi ndibaza sinzi igashobora kuba bakavugana koma bo debita championnat federation bavuga ati bigenza guta twigenza uku ibikenewe murabizi bigenda uku ndibaza ko iyo ngorane ya PVP buyenzi basoleve bavuga ati il y a une équipe kandi une équipe pas comme les autres une équipe championne ariko n'ubundi batashizeho ikiringo gakiki biragoye nimba uyu munsi bashobora kubwira federation ngo turindire tubarindire gushika ryari muri ko murakina inkino ni biragoye ejo bundi murazi icyari cyatevye cyagihe yari muri deuxième division tutaramenya izoduga bazko byatevye ariko nkiyi izoca ipertiva ari muri wa mwaka wa era kuri Delta amaze amezi abiri ariko ubu twari dusanzwe tu je ndibaza ko iyo nama bashobora kugira bashobora kubaza aba president c'était prévu ko dutangura le 9 est-ce que turashobora kwegeza imbere pour faciliter le club PVP irondera uwo muntu ashobora kuyifata mugongo tubimenye hama tudebitane n'abantu bikwije mbo imisi yo yiri kiragenda je ndibaza yuko harakwiye gutunganya inama muri nondwi nyene inama itunganywa ariko kandi itunganya na PVP ishire ico kiringo ikiringo ego barashaka kuyibaza mwebwe muduhaye ikintu kingana gute pour vous aider muri ibi canke biriya muri ikiringo tuvuga tuti twari gutangura no 9 dushira mwe mwatubwiye ngo tubatenyenyere gato dushire he tubaho ukwezi
tubahindwi zibiri ukwezi ko bari kunini ko bari kunini ariko ivyo byose bizova muri decision ya president ivyo mbona bizoba bizishoboka byo mu gihe botanga ikiringo kinini izindi ekipe zizoba zirakina izindi ekipe zizoba zirakina uko atari PVP ni nkuko dushobora kubona match ya Rota igasigana ibirarana ibyo mbona bizishobora kuzoshoboka uko biri kose ariko ni na ekipe nke arakenewe inama yo kwiga ico kibazo apana federation gusa n'aba president bandi ba my club kugira ngo barabe ico bokorera iyi ekipe ni ekipe bitoryoha igiye uko nyene twizeye ko bizogenda neza hariya muri federation ya football hano mu Burundi na cyane muri commission ya football féminin ndibaza yuko bari kwategura gutunganya inama ngomba kugenda mvuze ubu ufise umutima kuko burya imbarutso ikintu iyo cavuye iyo kigiye birababaje cyane ubu ufise umutima kuri PVP nko mu president kanaka abanyabuyenzi ubona ko afise amafaranga abanyabuyenzi ni ekipe yiwanyu ashiremwo uburyo iyi ekipe nivyo yigende mazima yongo kabisa nivyo babiryoshe tusigara tubona Fofira Buja Queens kuko Buja Queens bivugwa ko yavyawe nande na PVP hari bivuga koko yoba yavyawe na PVP tubona za Colombe muga tukaburamwe umutima wari Mitere Women's League ndavuga PVP Buyenzi bagerageze uburyo bwose bariko batwumva baba president runaka naho bo babiri barashobora kuvuga canke batatu abanyamitahe turazi ko bahari abo bigeme no kuri ntimubate ngo bagende bazima yongo ekipe yanyigende uno munsi umuntu avuze PVP yumva zone ya Buyenzi bagerageze gukora ikintu ciza PVP Buyenzi igaruke dusure kubona abige bo mu Buyenzi bakira umupira w'amaguru muri rusange utera imbere mu bigemera cyane nuko reka tumira amateka tugaruka tubandanya n'ayandi makuru.